Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwananyagijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ubutumwa ndetse n'ubwoba buri mu basoda batandukanye, aho benshi bibaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ariko arakora yaba ariko arabikoreshwa n'abansi b'igihugu kandi akabikora agira ngo asambure umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Hari ibintu bine twabateguriye tugiye kwibandaho muri ano makuru, aho nyine ari ubutumwa bwagaragaye buvugwa n'umusoda akomeye cyane kandi akaba ari umusoda afisiye ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye kubera impinduka ariko arakora ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza kwibanda ku bwoba abasirikare bafitiye Abatutsi bagiriza ko aribo bariko barakoresha Perezida Ndayishimiye, akibaza ko bariko barondera gusambura CNDD-FDD. Turaza no kubabwira kandi ishavu abasirikare bafise General Prime Niyongabo batagiriza ko yasambuye gisirikare akaguma yirira amahera gusa. Ibyo byose nabyo nyine turaza kubigaruka ko muri ano makuru, aho abasoda batari bake bagiriza General Prime Niyongabo ko yasambuye igisoda, aho agumya yirira amahera y'igisoda, ariko kugeza ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaragerageje kumukura mu mabanga bikamunanira. Turaza no kugaruka ku makuru arabana n'abasoda bariko barashimira Reveriyani Ndikuriyo ariko akomeza imbonerakure kubera yabonye igisirikare kigeze ahabi cane. Hari abasoda bariko barashimira Reveriyani Ndikuriyo kubera ukuntu babona uko yakomeje igisirikare, kubera ukuntu yakomeje imbonerakure, kubera ukuntu babona ko igisirikare kigeze ahabi, kubera ko nyine ukirongoye Prime Niyongabo yamaze kugigira igisirikare kibi cane, aho nyine agumya yirira amafaranga y'abasoda, naho Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ibishoboka byose nyine kugira ngo abongerere agashahara, ariko n'ubu ngubu ntibarishima kuko bazishima ari uko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yahejeje gukura Prime Niyongabo mu mabanga. Ariko igitangaje nyine nuko Perezida Evariste Ndayishimiye byamunaniye nyine kugira ngo akure Prime Niyongabo mu mabanga yo kurongora igisoda c'u Burundi. Turaza no kubabwira nyine umubabaro uri mu basoda batandukanye bababajwe nyine n'ikurwa n'ipfungwa rya General Bunyoni, kandi ariwe abasoda bavuye mu ishamba bafise ko icizere kurusha Perezida Evariste Ndayishimiye, nyine aho bagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ko yahemutse bikomeye cyane kuko ariko ararondera gusambura umugambwe ku butegetsi akoranye n'abansi b'umugambwe. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize mu idonido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya uba mu bambere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ni ikihe cigwa twakura muri audio ya Lieutenant Joseph Niyonkuru batazira ndakugarika? Umuntu wese yumvise amajambo ya Lieutenant Joseph Niyonkuru aherutse gufatwa muri Somalia agatahanwa mu gihugu yarumiwe. Wayumvise wese agira ati ubwo koko ni intwazangabo y'igihugu? Ariko si ubwa mbere umuntu akwegewe na audio. Ubwo kumuhana ni wo muti w'ikibazo, kuko muri no minsi biriko biraboneka ko mu basoda harimwo ikibazo gikomeye cane. Lieutenant Joseph Niyonkuru ninde? Ni ukuri Joseph Niyonkuru ni intwazangabo y'igihugu ifise ipeti rya Lieutenant, ari muri promotion ya 45 muri escamu, afise matricule 7944 avuka muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza, azwi ku izina ry'itazirano rya Ndakugarika. Abo babanye muri escamu bamuvuga nk'umusirikare yuzuye amacakubiri y'amoko, yadodobereje abatari bake kugeza aho bamwe bakomoka abandi barafatwa bagirirwa nabi. Aravugwa mu boba baratumye Lieutenant Nduwingoma afatwa akicwa muri Kigarama 2015. Abamuzi bagira bati ntimwibaze ngo avuga ibyo atazi. Ibyo ariko aravuga abisangiye n'abandi basirikare benshi babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko nyine arakorana n'abansi b'igihugu, abo mwagiriza nyine ko ariko arakorana n'Abatutsi kugira ngo azasambure umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Ubutumwa bwa Lieutenant Joseph Niyonkuru buvuga iki? Ubutumwa bwa Joseph Niyonkuru burimwo ibyumviro bine bikurikira. Ubwoba afitiye Abatutsi yagiriza ko aribo bariko barakoresha Perezida Ndayishimiye, akibaza ko bariko barondera gusambura CNDD-FDD.
ishavu abasirikare bafitiye General Prime Niyongabo bagiriza ko yasambuye gisirikare akaguma yirira amahera y'igisirikare gusa kandi kugeza ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarananiwe kumukura mu mabanga naho yabigerageje byaraniranye kubera ko umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika yanze gutera umukono ku ikete rikura amabanga Prime Niyongabo aho nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora inama z'urutavanako n'abandi ba generali kugira ngo bumvikane uburyo ki Prime Niyongabo yakurwa mu mabanga ariko abandi ba generali bakanana bakanga ko akurwa mu mabanga kuko babona ko General Prime Niyongabo abacingira inyungu zabo nyinshi kandi bakabona ko aramutse amukuye mu mabanga yahita amupfunga nk'uko byagenze mu gihe cya General Arengeye mu Bunyoni mu gihe nyine abagenerali nka bose bagifise ishavu ry'uko nyine General Arengeye mu Bunyoni apfunzwe nabi cyane bakaba bari guhiga kumutorokesha kuko babona ko byaba bimeze nabi igihe bagumya kureka Perezida Evariste Ndayishimiye agumya kumukorera nk'ibyo ariko aramukorera gushimira Reverien Ndikuriyo ariko akomeza imbonerakure kubera yabonye n'igisirikare kigeze ahabi Reverien Ndikuriyo ariko arakomeza imbonerakure mu mihingo yose y'igihugu aho nyine ashaka gukora ibintu bihambaye kandi bikomeye aho amakuru adushikira avuga ko Reverien impamvu ariko arakomeza imbonerakure yiteguriye ko igihe bazaba bagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye hari abagumyabanga batazigera babyemera cyangwa se bemere kubyihanganira ariko izo mbonerakure nyine akaba arizo zizakoreshwa mu kugira ngo zumvishe abagumyabanga batazaba bemeye ko Perezida Evariste Ndayishimiye akurwa mu mabanga umubaro w'ikurwa rya General Bunyoni kandi ari we abasoda bavuye mu ishamba bafise ko icizere abasoda bavuye mu ishamba bafise icizere gikomeye cyane ku wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Arengeye mu Bunyoni aho bagaragaje umubabaro ukomeye cyane bakavuga amajambo ateye ubwoba aho bavuze ko naho Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze igishoboka cyose kugira ngo abongerere umushahara kugira ngo abibageze General Arengeye mu Bunyoni ko bitezigera bikunda ko badateze kwibagirwa General Arengeye mu Bunyoni kandi bagaha ubutumwa Perezida Evariste Ndayishimiye ko bagiye gukora igishoboka cyose kugira ngo bapfunguze General Arengeye mu Bunyoni kuko babona ko ari we afise ahazaza umugambi ku butegetsi CNDD-FDD mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye bariko baramwagiriza gukorana n'abatutsi ashaka gusambura umugambwe uri ku butegetsi umutego wa audio ayo majambo Lieutenant Joseph Niyonkuru yarungikiye umujyi asanzwe baganira uwo nawe ayaha abandi biba birakwiye hose si ubwa mbere ibintu nk'ibyo bishitse hari umukenyezi yigeze kuganira n'umugenzi bakorana avuga amajambo atari meza ku bakenyezi bo mwishirahamwe intwari rya Angeline Ndayishimiye iyo video yarakwiragijwe mu magroupe WhatsApp wa mukenyezi arafatwa acirwa urubanza rudasanzwe yagirizwa ko yatutse abahutukazi ejo bundi hari uwundi mukenyezi yari muri Oman yarungikiye audio umugenzi wiwe avuga ku birenge bya Perezida Ndayishimiye aho amuboneye atamba ingoma mugenzi wiwe ayiha abandi iba irakwiragijwe mu magroupe WhatsApp nta kitarakozwe kugira ngo umukenyezi azanwe mu gihugu ahanwe ubu nta makuru yiwe dufise ntago tuzi niba yaratahukanywe mu gihugu cyangwa se niba yaragiriwe nabi n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD dore ko bufise abakozi ahantu henshi hatandukanye mw'isi iki kintu kirakwiriye gutorerwa neza umuti burya iyo umuntu arungikiye audio uwo basanzwe baganira atantumbero afise yo kuyirungikira abantu bose koko aba afise intumbero yo gutuka uwo atashaka ko yumva iyo audio canke ikosa ni ry'umuntu yayikwiragiza atabimumenyesheje hariho ibihugu bitanguye kwiyumvira guhana abantu bakwiragiza ubutumwa bw'umuntu batabimubasabye nimwibaze iyaba ibintu abantu baganira n'abagenzi babo byo kwama bihanwa n'amategeko mu gihe cyose bavuze nabi uwundi muntu ubwo tworonka amabohero abantu bakwiramwo mu kirundi basokuru bavuga ngo umushikiriza bitutsi niwe mutukanyi wa mbere turakwiye kuraba neza uwaba atukanye muri bino bintu uwo ari we hagati waganirije umugenzi wiwe mwibanga n'uwahejeje agakwiragiza amajambo mabi yabwiwe mwibanga mbega wabihawe niwe yariko avuga iki muri ico gihe bari basanzwe baganira ibiki kubera iki ari we nyine yabibwiye kuki atabibwiye abandi ubwo umuti ni uguhana Lieutenant Joseph Niyonkuru aho kwihutira guhana ubwo abarongoye igihugu n'igisirikare ntibakwiye kwiga neza ibintu Joseph Niyonkuru yavuze bakanamwiga ko ibyo yaciyemwo bigenda gute ngo intwazangabo yiyumvire gutya
ubwo ni we wenyine yumvira ibyo bintu canke ni we amenyekanye gusa mu gihe hari abasoda benshi n'ubundi bumva kimwe n'uwo Liyetona Joseph nyine bavuga ko ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibintu nyine bidasiguritse kandi bitatahuritse neza. Joseph Niyonkuru yahoze mu mbonerakure. Imbonerakure zibandanya kwigishwa ko ba bandi ataho baroye ko boguma bacunze abansi bamwe bahora batuma bahunga ko CNFD arico gihugu ko ari ugukuramwo abahava bahungabanya umutekano. Ibyo byigwa birafata cyane kandi nyine nibyo bivamwo ibyumviro nk'ibyo bya Joseph Niyonkuru abona urukiza muri Reveriyani Ndikuriyo kuko abona nyine ko ari we ashobora gufata ibintu akabishyira ku murongo. Muri esikamu Joseph Niyonkuru yakoreshejwe n'iperereza mu gucunga bagenzi we b'Abatutsi agira ko arirukanisha bamwe. Ni igiki gitangaje? Bamusanze yiyumvira ibyo ariko aravuga. Nibaza ko ibyo bitazakira kugeza igihe nyine umukuru w'igihugu ndetse n'abafatikanije kurongora igihugu cy'u Burundi n'igisoda batazaba bataratorera inyishu ibibazo nk'ibyo biri mu basoda. Inyigisho z'ubwoba zizakwama zibyara kwinubana, gucungana no kwicana. Abasirikare b'amoko yose bo mu mirwi yose baridogera cane General Prime Niyongabo. Vuba tuzobandanya gushira ahabona ubutumwa bwabo. Gupfunga Liyetona Joseph Niyonkuru sibyo bizovura ico kibazo, ahubwo no gutanga inyishu zirama ku kibazo cy'abasirikare naho nyine bongerewe agashahara ariko barakidogera umukuru wabo Prime Niyongabo mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ataco atakoze kugira ngo amukure mu mabanga bikananirana kubera ko Prime Niyongabo arafise abantu bamukunda mu nzego zitandukanye kandi arafise abo yahaye ibibanza bihambaye bafise ijambo ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi arashigikiwe n'abajenerali nka bose barwanye mu rugamba rwa FDD. Akaba ariyo mpamvu nyine gukura Prime Niyongabo mu mabanga byananiranye naho Perezida Evariste Ndayishimiye yabigerageje. Ubutumwa bwa Liyetona Joseph Niyonkuru bwerekana ko hariho abasirikare badatahura ingendo Perezida Ndayishimiye ariko arafata. Bamubona nk'umuhemu nk'uko byigeze kugendera Perezida Buyoya mu basirikare b'Abatutsi, mu gihe bamwe batanguye gutinya ko Evariste Ndayishimiye ariko arakoreshwa mbere bakabona urukiza mu bashobora kuba ari abansi b'umukuru w'igihugu. Ibyo byerekana ko umukuru w'igihugu akwiriye kugendera abasirikare akabasigurira neza intumbero ariko arafata. Mu bihugu byinshi hari abaperezida bishwe n'abasoda babo kubera hari ibintu bariko barahindura mu gihugu kandi bikaboneka ko ari ibintu bariko barahindura batabyumvikanye n'abasoda. Kuva muri 2015 ku ntwaro ya Nkurunziza igihugu caratabagaye. Ubusuma bwariganje mu batwara imvugo yo kwankisha Abatutsi arasubiriye gukomera cane. Imbonerakure zarahawe ububasha budasanzwe bwo kugirira nabi abaseneri n'abandi bose batabona ibintu kumwe. Ntibyoroshe guhindura ibyo byose hatabonetse inyigisho zikwiye. Perezida Ndayishimiye azisanga impande zose zitamutahura, bamwe bavuga ko ataco ariko arakora kuko babona ibibi bikiri byinshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, abandi bamwagiriza ko ariko arahemukira umugambwe n'igihugu. Abansi biwe na cane bya bihangange ariko aranyiganyiza ba maconco bazoheza babikoreshe mu kumurwanya kandi koko bizakunda kuko ari abasoda ndetse n'abanyagihugu bato bato ntabwo ariko baratahura imigambi Perezida Evariste Ndayishimiye afise, kuko ku ruhande rumwe aragaragara nk'umuntu ahumuriza abanyagihugu ariko ku rundi ruhande akagaragara nk'umuntu nyine amajambo ashikiriza ataho abahuriye n'ibyo akora, kuko biboneka ko agiye kugira ico ahindura ariko bikarangira ataco na kimwe ahinduye, ahubwo kugira ngo agire ico ahindura ibintu bikakomeza kuba bibi cane. Ariyo mpamvu abasoda n'abanyagihugu bato bato batariko baratahura imigambi ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko arashikiriza amajambo aremesha ariko byajya gushirwa mu ngiro bikarangira byose bipfuye kandi bikaboneka ko ataruhare na rumwe abigiramo kugira ngo ibyo byose bitorerwe umuti. Murazi ukuntu mu minsi yaheze yidogeye gisata kijanye n'ubutungane akavuga ko agiye kukifatira mu minwe, ariko igitangaje aho abivugiye ubutungane bwagiye bwahura n'ibibazo bikomeye cane, abarenganywa bagomejwe kurenganywa kandi nubwo yigeze ahindura mushiranganje ubutungane Domaine Banyanyimbona, mu gihe abarundi batari bake bamwidogera bakavuga ko ari umwamikazi w'akarenganyo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byose nyine nibyo byereka abanyagihugu bato bato ko Perezida Evariste Ndayishimiye amajambo aba ariko arababwira ari uruhendo rukomeye cyane, ko ntaho bihuriye n'ibyo aba ariko arakora, ahubwo bakabona ko impinduka aba ariko arakora ari ukugira ngo akomeze ubutegetsi bwiwe, mu gihe abo mu mugambwe wiwe nabo bamubonamwo umwanzi akomeye cyane kandi bakamubonamwo umuhemu ariko arahemukira umugambwe n'igihugu akoranye n'abansi b'igihugu.
Sinshigikiye na gatoya ibyo Liyetona Joseph Niyonkuru yavuze n'ibiterasoni ku ntwazangabo y'igihugu, ariko kandi birimwo inyigisho zihambaye abaca imanza n'abatwara igihugu barakwiriye gukorerako. Imvugo yo gutukana nayo ikoresha isanzwe imenyerewe mu mbonerakure igihe cose bavuga abo badakunda, kuko bigishijwe kwita abantu umujeri, ibipinga, imbwa, abansi b'igihugu, abakoroni n'ibindi vyinshi. Uwo badakunda baramutuka. N'abatwara ntibaze batangara babatutse kuko ibyo bariko barakora muri ino minsi nibo bariko barabibatoza umunsi ku wundi. Hari abanyagihugu bambwiye ko bidakenewe gutabariza Liyetona Joseph Niyonkuru, hari abambwiye ko bamwishe bazoba bagize neza kubera nawe yicishije abandi. Hari abashimitse kumbwira ingene Joseph Niyonkuru yanka Abatutsi ko nibamwica bazoba biciye uwabo. Hari abanditse hano ko akwiye gukubitwa bakamukosora kuko yakoze amakosa akomeye cane. Ndasubiriye kwibutsa ko umuntu wese afise iteka nk'umuntu, ko amakosa akoze atamukurako iteka ry'umuntu. Uwakoze ikosa ajanwa imbere y'ubutungane akisigura, maze icaha kimwagiriye agahanwa hisunzwe amategeko. Ico Liyetona Joseph Niyonkuru yokwagirizwa cose yohanwa abanje kwisigura imbere y'ubutungane kandi iteka ryiwe ry'umuntu ryubahirizwe. Naho umuntu yoba yipfuza kunyica sinzigera ndamwipfuriza kononerwa ubuzima nk'umuntu. Agateka kacu twese gakwiriye kwama kubahirizwa kuko nyine nta muntu aruta undi kandi abantu bose ni bamwe, ariko ibi byose Perezida Evariste Ndayishimiye yari abikwiye kubikuramwo ikigwa gikomeye cane, kuko igitangaje abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamubonamwo umuntu udafise ikintu na kimwe azahindura ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe ashikiriza amajambo abonekamo amajambo meza, ariko yajya gushira mu ngiro ukaboneka ko nta kintu na kimwe akora, mu gihe nyine nabo ari kumwe mu mugambwe bamubonamwo umuhemu akomeye cane. Ibi byose birashobora kumukwegera ibintu bikomeye cane, ko ashobora kugira ingorane zikomeye cane mu minsi iri imbere, kuko abanyagihugu bato bato ntibariko baratahura ingendo yafashe, abasoda bato bato ntibariko baratahura ingendo yafashe, mu gihe abajenare bo bamubonamwo umuhemu akomeye cane kubera impinduka ziriko ziraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bikaboneka ko izo mpinduka ari ziza kubangamira abajenerali bahambaye cane bakoze ibishoboka byose kugira ngo umugambwe n'igihugu bibe bigeze ahangaha. Abo bose nyine bamubonamwo umuhemu ukomeye cane, mu gihe n'abanyagihugu bato bato bamukundaga batanguye kubona ko ataco azabamarira, kuko ibyo abasezeranya byose atatacimwe akora. Ibyo byose nyine bikabatera agashavu gakomeye cane, bakamubwira ko niba gutunganiriza abarundi byaramunaniye yapfuma agatanga imihoho, mu gihe nyine nawe abandanya kurwana n'ibihangange bikomeye cane biriko birashaka kumutembagaza ku butegetsi. Ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wipfuza kuzajya uba mu ba mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije banywanyi bacu.